kurabitunga kuri uno mwanya warenze ko tukaba tugeze igihe cy'isaha 6 zirenga ko iminota 19 studio za Radio Magatamu FM akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru nayo tukaba tugiye tuyashikirizwa na mugenzi wacu Imana Ahmed. Ndakuramukije Ahmed Munganda Guhanika. Ndakuramukije Eliana. Sangwa ikaze turi kwigenekerezo rya mbere ntwarante umwaka 2020 amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunzi ba Radio Magatamu FM. Sangwa ikaze umakuru y'uno munsi nayo agizwe n'izingo nkuru zikurikira. Muri kino gihe ngo abarundi ubwoba bwabaye bwishi bwabatekeye bivuye ku ngwara iriko iratsasika inganda kwisi yose bakaba biriko bivugwa yuko yashitse no mu gihugu cacu c'u Burundi. Abubisha buriko burakogwa mu kwica ibitungwa muri zone ya Magara komine ya Bugarama bukaba buriko burimonogoza mu bene gihugu. Mukanya ni nkuri mimwe ukwayo mu binga bw'ivyuma twariko dufashwa na Jean Chiza. Bino muri sanze muri radio Magatamu FM. Ndasubiye kubaramutsa mu gihe ahejo hahise umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida Tade Ndikumana ashize ahabona yuko ikiza ruhonyanganda coronavirus cashitse hano mu Burundi. Abantu bose rero bakaba batekewe n'ubwoba na cyane biyumvira uko bigiye kugenda. Radio Magatamu FM yagerageje kurondera bamwe mu bajejwe ivuriro rya Magara ariryo bita GVC kugira ngo bashobore kutuganirira uko bagiye kwitegurira kwakira canke gukinga ico kiza ariko ntiyashoboye kubaronka. Ariko ku mavuriro amato n'abikorera utwabo aho bashoboye kuganira na Radio Magatamu FM baravuga ko nabo nyene ubwabo ataco bibona bashoboye gukora canke atanico biteze gufasha ariko barindiye itegeko rizova hejuru ndetse bakanasaba yuko bubaha inyigisho kugira ngo bashobore kwakira babo bagwaye mu gihe boboneka. Eka mu bene gihugu nabo nyene ubwoba ni bwishi muri komine ya Bugarama. Umwe mu bane gihugu asanzwe akora akazi gutwara abantu n'ibintu ku makinga ariwe Bimenyimana Dieudonné ati nawe nyene ubwo bati siwe wenyene bufise atariko nabene gihugu nawe nyene bafise ubwo bwishi kubera ico kiza giteye mu Burundi. Bose rero ati imitima yabo irahagaze ariko kandi agira ko ahimiriza abene gihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku ndetse ati kandi bamenye nuko bokwifata mu gihe babonye umugwayi w'iyo ngwara coronavirus. Reka tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikwe mugenzi wacu Tofikas. Asha ndacyumva gose ahubwo gusa ko cyumva saba yuko nyeri kwa turakaraba umwanya wari wo wose twinjiye mu ibareke twinjiye mu nzu tugakaraba kugira ngo turabe kizovamo ko nta kundi kushobora kubigenza dutegerezwa gutegereza iki Imana izovuga kuko Imana niyo umushobora byose niyibona byose ubwo baburaza nyene kuko cy'umuntu atarabona niyo tavuga ati bigende gutya no gutega umutwe nyene umuntu akazora ungene bizogenda Imana ikakora igikorwa cyayo no bahanura nyene kugira ngo baze barakaraba kugira ngo baze baririnda kuza baramukanya n'abantu maze kubona yuko umuntu yafashwe tubana ntegezwa gutandabishikiriza hakiri kare abaganga bakabimenya n'abategetsi. Ubukene bw'amabarabara meza mu ntara ya Rumonge ngo burashobora gusubiza inyuma basanzwe batwara abantu n'ibintu bakoresheje imiduga. Emeri numwe mu batwara imiduga minini harasaba abajejwe amashure yigisha gutwara imiduga ko boshiraho urutonde rwo kwigisha gutwara imiduga minini kandi akagira ko atumirira n'abakenyezi kujukira uwo mwuga wo gutwara imiduga. Reka nawe tumutega amatwi akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu Jean Chiza. Nabandi umushoferi w'amakamyo turashima ariko dufise ingorane y'amabarabara nico gikuru mbona kitubangamiye mu kazi kacu karadufasha mu bijanye no kubaho kubona ko gafaranga ko kurihira abana amashuri kuyivuza ni byinshi bidufasha abakenyezi bogashobora. Ingorane ihari nuko ngaha mu Burundi nta auto ekole y'amakamyo ibaho rero nta kuntu bomenye ikamyo batagiye kuyiga. Je ndamwigishije akagira ingorane atwaye akagonga urumva bica bingarukira ko nta permis abafise omwe afise nka provisoire urashobora kumufasha. Ico kibazo two kisaba gouvernement ikadufasha ikaturondera ama auto ekole menshi y'ama poids lourd y'ama machine kubera yuko mu gihugu cacu barakenewe bagiye kwimba ubutare bakenera ama machine akenera abashoferi amakamyo nuko rero leta niyo yo bidufashamo ikaturondera
kuturosa ubwo buryo uravye amahera dukorera n'ivyo dukora ntibijanye aho mu bihugu vyo hanze iyo ukoze akazi bararaba valere yawe akaraba valere y'umudugu utwaye akaraba valere ya marchandise ufise bagaca baguhemba bakurikije ivyo vyose rero numva ngaha tudafise sendika y'abashoferi ngo tuhurize hamwe wemeze tuvuge ati abashoferi b'amamodoka matoya bagomba guhembwa aya abamakamyo aya amabarabara yose yo mu gihugu turayakoreramo igihugu cy'u Burundi. Ku musozi wa Tara aho ni muri zone ya Magara hibonekeje urupfu rw'inkoko zigera kuri 14 ubwo rupfu rw'inkoko rukaba rwaturutse ku murima aho zagiye kona umurima maze muri uwo murima hakaba harimo ngo umuceri nawo ukaburimo ubumara hariko bwatumye izo nkoko zica zipfa umwe mu wiciwe izo nkoko arabitwiganira reka tumutega amatwi. Afisa kaparasera ya kwitaratuba ni mu gisagara hagati nk'uko ngaho hantu hari n'isirikare hatera aca afata aside ashira mu bice bisekuye acaza kumiza muri ako kana twebwe ntiyatugabisha inkoko rero zizamwe zirarya yego ari bune tuvuye zo twatwaye inkoko 8 iyi nayo yapfuye mu gitondo. Amakuru yacu rero ireka tuyabandanirize mu makuru avugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko hayo nayo twaba tugiye kuyashikizwa na Ntiranyibagira Dismas. Abarundi baratewe n'ubwoba bwinshi cyane biturutse ku kiza ruhonyanganda coronavirus ivyo navyo bikaba bitumwe nuko ejo ku muhingamo harayihagaragaye yuko mu Burundi abantu babiri ari bamaze kwandura ikiza ca coronavirus ivyo nibishikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu Burundi muganga Dr. Tade Ndikumana akaba yahaye ikiganiro abanditsi n'amenyesha makuru amenyesha yuko aho bantu babiri umwe yaraje ava mu gihugu ca Dubai uwundi ava mu gihugu cy'u Rwanda agira akavuga yuko aho bantu babiri umwe afise imyaka 56 uwundi afise imyaka 42 Tade Ndikumana agira akatera kama bene gihugu kutijajara na cyane ngo magabo kugira ngo uyu mugera coronavirus ntushobore gukwiragira mu burere bwose bugize u Burundi agenda ahimiriza bene gihugu gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kugira ngo bashishikare bakurikiza amabwirizwa bahabwa n'abaganga. Reka dukubitire mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho tubona amakuru dukura ku rubuga ngurukana bumenyi yemeza ko igitigiri c'abandura umugera coronavirus gishikara kwiyongera aho nigihe ku munsi wejo igitigiri cagaragara cyari c'abantu 70 bamaze kwandura umugera wa coronavirus mu gihugu cy'u Rwanda ariko kugeza uyu munsi abamaze kwandura mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bagera ku bantu 75. Reka dukubitire ngaha mu gihugu ca Uganda aho tubona yuko mu gihugu ca Uganda ku munsi wa kabiri umuntu yari yamaze kwandura umugera wa coronavirus mu gihugu ca Uganda yawanduye ku igenekerezo rya 20 ntwara n'umwaka turimo ariko kugeza ubu abamaze kwandura umugera wa coronavirus mu gihugu ca Uganda bakaba bagera ku 30 aho ni mu gihe rero ku isi yose uwo mugera ruhonyanganda coronavirus umaze gufata abantu bo bababa ibihumba 720. Amakuru rero twateguriye uyu munsi akaba ahari hagarukiye reka nshimire mwebwe mwese mwere muyateze amatwi reka nshimire uruganda rwa Radio Magatamu FM kwa turukanije ano makuru nibage gushimira Jean Ciza yereka tuma amajwi abashikira neza amakuru nayo mukamwashikije na Armel Bigirimana naho butaha Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM